umuntu iyo ariko arakubeshera iyo umuntu ariko arakwambika cyane cyane ku cyaha cy'ubwicanyi ukabuzi ko ariko arakubeshera yego turi mu gihugu kiri mu butungane uko Bernice biragoye ko kino gihe ashobora kuronkaca tubwizanye ukuri kano kanya Bernice nashobora gusohoka ngo agende atembere kuko ikintu kicayikurikira n'igiki nico ko abantu mwagiriza kino gihe ubwicanyi you know kano kanya Bernice asohotse ngo agenda avuga ati ngujya wa wundi bariko baragiriza urupfu rwande rwa Miseke urumva kanga bino bintu bifite uburemere Satbi sumu artiste asanzwe hano ku butaka bw'u Burundi il est star mu gihe ari umustar yifashishije urubuga rwe rwa Twitter atabaza igipolisi atabaza ubutungane anavuga ko ivyo Nelly Nat avuga yitwaza ko azinanye nande ko ari inshuti ya hafi ya la première dame n'umuri yese wiwe nukuvuga yakomeje n'ibindi yaravuga ati hari ikindi kintu gikomeye abantu batagomba gushira ku ruhande ni ikintu kijanye nuko avuga ko batabikoze bazogira gute bazokwihanira nk'ubu Nelly Nat yohura n'ikibazo ku mugoroba benshi batumbera Satbi ega je nivyo ndiko ndavuga bashobora genda kuraba Satbi bavuga ati okay ibise wavyanditse turi muri demokrasi dufite ubwigenge Melchior Ndadaye yarabidukoreye umuganwa atari umuganiro dovuga rwa gasore yarabidukoreye turikukira ariko uko bigenda kose ifo ko tugira ama limite no kuvuga iki kano kanya nta gukekeranya ko biriko birababaza imiryango yasigaye na cyane cyane kuri Miss Erika kimwe no kuvuga iki jewe jo ni wabona ikintu dufashanye basi biraryoshe gusumba mu gihe ugize uti ndakeneye ubutungane kuri kana kuko wewe unagiye kurondera ubutungane gutanga inzira ati yamara mwohera hajya mwotora solution y'icahitanye kanaka kuri Satbi ni vyiza ko wegera ubutungane ukitwarira uri kwarambika ibara umukunzi wawe Twitter ni sawa mugabo kano kanya uravye icyaha kiri ku mukunzi wawe kandi ukabunazi neza uwakimwagirije inzira ntiyari kuri Twitter umva araje yakuza ari umufana wiwe amwumviriza dramati sinzopfa nemeye n'umunsi warimwe umu artiste avutse jo kugira ngo anyumvishe ko kanaka kino givyo ariko arimba atari vyo kandi yakoze ibintu bikomeye cyane muri kahise kugira ngo music ibe music harageze nimba atararenganira ko tugwanira gateka kaba legend kano kanya ntihageze ko umu artiste cyangwa umu producteur atanguye music ejo yiyadukiza ngo ivyo nakari kwa nimba nimacingana n'ivyo umwana wejo ashobora kuza kunyumvisha ko B-Face atashoboye nashobora kuza kunyumvisha ko Satbi adashoboye nashobora kunyumvisha ko nashoboye mu ndirimbo yiwe kano kanya abana bakino gihe bihaye kumva ko aribo bagira bo kipetel kandi notere hari abandi ba artiste bagize gute bafashe uracho bita umushike wewe bavyumve bumve ko kutaramba muziki kwabo nuko nko gutangura kwigira bangangari Kazwa TV. Yes, reka tubakire abakunzi bacu bakunzi ba Kazwa TV tubashimiye cyane mwebwe mudukurikira mukatwereka urukundo abamaze kugira subscribe abamaze ku sinzige no bibabwira numva sigenda bakunda cyane ku buryo sigenda numva nozo no gukora imbere ya kamera hari abantu benshi nabonye mu biganiro biheze bavuze ngo bakunda tukiyanje ngo ngo ntibarambona no ndagiye kuri kamera yes reka renda bakire ndabaha ikaze waburi hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waburi n'inyuma yacu muri diaspora tubashimiye cyane ko turabona ko mudukurikira nkunda kuvuga iyo ntangwe ikiganiro ngo don't give up ushobora gukora ibikorwa ariko ugasanga wacitse intege umva umenga urabihagaritse mwangu ndavuga ngo nta mpamvu yo guhagarika kubera ko aho wari urejo haheze si uri no munsi uzoburi nejo rero don't give up komereza ngaho nyene yendi ngaha rero imbere ya kamera simba ndi jenyene mba ndi kumwe n'umutumire umutumire turi kumwe mwese muramuzi siniriko ndavuga ibintu birebire welcome boss Kingereza yes nuko tubashimire cyane murakoze cyane inkumi yitwa hajya n'inkumi yitwa gute Mignone inkumi yitwa Mignone barampaka idusango nitwa Mignone reka mugakanzige nkunda ukavuga nitwa Emena Ndeje nkuru nziza mwene Mignone ryaje gute call me Mignone bashi bayita Mignone ryaje gute ni papa wanje yari inyise okay bon nizere ko meze neza twe turaho turashima Imana ntangura ndamutsa Chimamanda Moses aho uri wandanye ugira ibihe vyiza n'umuryango wawe
hama umuryango wa Edison yahoze uragukunda okay uturenze ikise je ndagutenda kuko inkuru ari mu bantu baravyiganira cyo buherutse Kandi gusumba abandi hanyuma aranadufasha kugipushinga hanyuma God bless you Yeah. ariko sako ngene ubivuze uri si ko ari urukundo rwa cyane umukundi tunaramutse kandi n'abandi barundi benshi bakunda Kazwa TV bakunda Edison yahoze bakunda Mignone hanyuma hasigaye tunahoze imiryango imaze iminsi iriko irabura ababo tutibagiye umuryango w'umuhisi Miss Erika tutibagiye umuryango kandi w'umuhisi Some of a Mix kiradodora hanyuma hamwe n'ivyo tunashima Imana ko Satubiyatoye Mitende murazi ko nawe yaramaze iminsi arwariye hajya kuri Croix Rouge mu Kibenga kandi Mignone yo turiko twafashe umwanya wo kuba hafi y'ababaye cyangwa Imana rivuga riti mubabarane n'abababaye munezerwane n'abanezerewe rero mvuze izina umva ko ugomba kubabara utagomba gutwenga sawa dureshima Imana ko Satubiyatoye kandi aho rero uri n'umukitwe kandi aho uri n'indongozi ampisi w'imbere nkaba ndikunda ndi umurongozi wa Edison Treta abantu batari babizi ndagusengeye mu izina rya Yesu Imana ikube hafi Sawa urakoze gusengera umurongozi wawe yes nuko rero muri rusangi Burundi ndetse n'abarundi dukomeza kuba hafi ino miryango imaze iminsi iri mu bihe bigoye okay yana mbega murumvise contradiction yiwe jamwe byose ikintu cyampengeje je byaba na guhoza imiryango yababuze c'est vrai aho fadikanije nanje nifatikanije nawe hanyuma mu guhoza umuryango wa Miss Erika ndabizi ko benshi bababaye kandi n'ubu bakibabaye kubera ko inyuma y'urupfu rwe haravuzwe ibintu byinshi biri bizarre nukuri mwihangane niko bimeze hama aussi nugiye kiradodora ngene wowe sinenda muducana rero kumudiki y'indirimbo kiradodora ndimo ko twigeze tukira abana twigeze kuyumva donc igene badukangisha ngo turyame ngo kiradododa dagikoko caraje mwese mwasha muje mu gitanda kiko bavuga cari koko cyahaje je numbaze mu gicondo cyo bavuze igikoko abumva urumwana gume umva ko ugumane biriya vyumvira uri ufise ukiri umwana uzuhindura ivyumviro tubukotse safi sana hama aussi kwici mama Moses yaravye emission yacu oya araba ama emission menshi wanashima yace twara dukunda cyo gituma namubwiye nti ebana big up sana uba kwahuri kabisa muganda zo gutera inkuru ikiganiro ndashaka ko tuvuga ku bintu bitandukanye no mwidagaduro mu bisanzwe tugira dusesangure tugira na Edison turayaga mu gihe tuzakuyaga ko ni ibintu by'abantu bakuru ariko turaza ntugara ku makuru yaranze weekend nibwo busesanguzi wowe weekend okay karibu rero nuko asante sana kimwe dutangwa dusaba imbabazi na cyane muri rusange ku majambo canke ku bimaze iminsi biriko biraba bikomeretse imitima y'aba canke bariya so je nibaza ko tutaza guhateba cyane kandi ko dushobora kuhateba ariko kimwe hari imaze iminsi biriko biraba kandi bibabaje ariko ikindi nshobora kongera ko nicuko hageze nimba hatararengerana ko tumenya umwe wese ibangajejwe c'était vendredi ndibuka ko nari nahamagawe mu bandi mpamagawe na Amical des Musiciens du Burundi kujana cyane mu kigandara cy'umuhisi Miss Erika ariko narakunze ibintu kuntu vyagenze byari bien organisé hanyuma kindi naco nuko hari imikibiri hariho abaririmba secular hariho n'abaririmba gospel mu mbere kugira ngo bakomeshe kuremesha imiryango iba yabuze ariko ivyabaye mu nyuma zaho nivyo nofata ko biravugisha benshi turetse ko n'imbere yaho hari amajambo menshi ariko aravugwa harageze nimba hatararengerana kumwe wese amenye icajejwe umwe wese amenya ati eske aya majambo nina yavuga harabaza kubabaza harabaza kunezereza no kuvuga iki ngaruka ku bantu babiri gato na cyane dufata kuvyirwe biraba sindi hano kugira ngo ngaruke cyane kubitavye Imana ariko reka ngaruke kuba ariko barakurikiza amajambo neza na neza bitavye Imana cyane NELLY NAT ariko Nelly wanashima afise uburenganzira
bon ku giti canje Yeah. uko ndabibona ni uburenganzira bwiwe bwo kugira icyo ashikirije ivyo ashikirije abishikirije mu nzira yihe Ego. nico tudahuriza ku conyene gusa nayo bisigaye kubijanye nuko ashobora kuvuga ati ndasavye ubutungane bukora amatohoza nukuri pe zina murundi wese arashobora gusaba ubutungane ku kintu kanaka kiriko kiraba kandi ivyo arabire kuri we parce que nimba ndi hano nkasanga Mignon ariko aragirirwa n'abantu kanaka ndashobora kwambaza inyamiramabe nkavuga nti yamara Mignon ahantu hari ntihameze neza rero kubw'ivyo Nelly Nat kubwanje ko yakagombye gukora irya dossier cyangwa agombye kwinjira muri bijya bintu yari kubikora mwibanga jewe ndavuza n'imbono yanje wanashima n'uburenganzira bwiwe ariko ubutungane eske buraza gukorera kuri social media buraza gukorera kuri YouTube buraza gukorera kuri page Facebook buraza gukorera kuri Twitter buraza gukorera kuri Instagram n'izindi mbuga zitandukanye ariko kubwanje Nelly akironka makuru mwibanga yuko harabari nyuma urupfu na cyane cyane rwa Miss Erika nkuko abivuga urabona ko avuga ati amatohoza ahere kwa Bell Nice ngo we nshuti magara yande y'umuhisi bari kumwe ko avuga ko yanapfuye bari kumwe yagize ibibazo bari kumwe hanyuma ava amaraso bari kumwe agira aho yitaba Imana je mvuga iki mvuga nti yamara bino canka no makuru amaze kuyaronka ataramenywa n'abantu inyamiramabi nico zibereyeho kuja kuri TV online kuja kuri kinakiriya nibaza ko atariho hari kubera neza na neza ubucamanza rero kino gihe byamaze gusakara urabona ko Satbi nawe nk'umukunzi wa Bell Nice yamaze guhaguruka uyu munsi amakuru y'irwa arakijya nino na makuru yo kugira gute yo kuvuga ati yamara guhera kuri police agahamagarira ndetse nabo chamanza kwiyegereza Nelly Nat bamubaze ivyo ariko arashikiriza ku mukunzi wiwe ko afise donc ayo makuru akwiye ikindi kintu je numva novuga Edison wavuze ko c'est vrai umuntu wese arafise liberté mu kuvuga ico ashaka mugabo iyo uri kuravuga c'est vrai umuntu twese arafise liberté uko natwe kuzanga aha tukamuvuga n'uburenganzira twihaye kandi dufitiye donc uruhusha kuko nawe nyene yavuga ntawe basavye uruhusha mugabo jewe as umuntu yiyumvira canke ashobora kuba afite umutima je dis bien kuko ari ibintu uvuga sometimes ukamengo ntwazemo n'ibintu by'umutima kubera ko sinkunda ingene wataka umuntu mbese ukanatukana kuko abantu bose bagize ico bashikiriza ku rupfu rwa Miss Erika Nelly Nat asa nk'umuntu yabatatse avyura n'amadosiye je nabonye yandika kuri c'est vrai yanze kuri Bell Nice aravuga ngo bamugire ko amatohoza kuko yapfuye bari kumwe mugabo hari undi mumenyesha makuru yanditse nta nuko yavuze izina Mishumi Hagre yaranditse aravuga ati umuntu yapfuye yipfiriye ni mumureke kumukurikiza amajambo ni muha amahoro nta nuko yigeze yandika ariko urumva ko afitanye n'ibindi bintu bapfa nta nuko yigeze yandika Nelly Nat mu kiganiro ngo plutôt kuri page yiwe ngo yandike ngo ariko urabona ko hari utundi tuntu bafitaniye Mignone indani yafise je nagize Nelly Nat nuko nimba ari kuri dossier y'urupfu rwa Miss Erika d'abord yari kubishikiriza ubutungane nkuko abivuga ubutungane kurinde ubutungane kubijanye n'abavuga ko bari nyuma y'urupfu rwande rwa Miss Erika ariko kubijanye n'abamishu turiya tuntu bapfa inbox turiya bakomereze ikintu cambabaje nuko yabitanguriye kuri iyo sujet ya Miss Erika urumva niyo sujet Mishumi Hagre yavyanditse kuri page yiwe andika aravuga ati umuntu yapfuye mureke kumukurikiza amajambo ariko uziko ntaguciriye mu ijambo je wanashima ikijanye n'abandi bariko baratakana je ata mwanya munini ko nta nyungu ndabifisemwo uko urazi ababifana babisangiye buri hajya nubonaga Mignone ejo ni wavuga ikintu ntunadome kw'izina ry'umuntu hamukabona umuntu araje kukwishura nuko haba ari akantu hagati yamwe nawe justement kuvuga je gusa navuga nti iyi dossier y'uwapfuye ni ikomeye gusumba wanashima n'ibindi abo bantu bafite ibyo bapfa ni ibintu biteye ubwoba kwagirizanya amakareso biriya nivyo rero mvuga nti ivyo ngivyo noneho ya determe y'umuntu ubonye ayikoresheje social media buriya hajya nubwo abantu bayikoresha bakavuga ati iyi social media ikoresha kunuko ibi by'abantu bapfa inbox ntibakabiza nimwe abantu babubahwa muravyumva kuko gushika iyi dossier ni dossier je kubwanje ntakeneye kubona ejo kanaka hamagawe ku bintu byo kutamenya no kuvuga iki kano kanya bariko babizanamwo
la première dame bakavuga ko NELLY NAT mu kugira ngo yata ku muntu ngo yitwaza ko azinanye n'umutambukanyi wa nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ariko ibi ngibi byaravuzwe muga nta vyemezo bihari buriya hajya ubutungane nico gituma ndiko ndavuga ntihagira abantu minyone baza kugwa mu bintu batazi kuko kano kanya hacagira gute satubi yanditse nivyo okay yavuze ko none kuvuga ati bavuze imbere y'ubutungane nta bavuze uzana ibyemezo ukavuga ati okay NELLY NAT yandika ku bantu agize gute yitwaje izina ry'umutambukanyi umukuru w'igihugu okay none biri hehe ega nico kibazo kihari cyo gituma ndiko ndavuga nti ibintu niba bijemwo nkaho umwe wese ashaka kumumenyesha makuru muri dossier kanaka ahubwo il faut ko bino bintu vyinjiramwo ukoresheje ubwenge ukavuga ati okay ego kanaka nyatatse satubi kintu yari guca akora directement ari kumwe na Bernice umukunzi we ariko aragira gute ariko aragirizwa ko yagize gute ari nyuma y'urufu rwande wa Miss Erika arabizi vyagenze ari naho nyene mvuga nti Bernice nta kintu arashima gushikiriza kandi yagize neza no kuvuga iki agifise umubabaro we oya voilà nimba umubabaro arawufise iti okay ikintu kihari minyone uca ukora directement aho nyene umuntu iyo ariko arakubeshera iyo umuntu ariko arakwambika cyane cyane ku cyaha cy'ubwicanyi ukabuzi ko ariko arakubeshera turi mu gihugu kiri mu butungane erega nivyo erega jengaruka ku butungane jewe jo nyagiriza umbwire ko nagize uruhara muri kanaka nzi ko ari dossier iyo dossier akaba ari dossier nzi yuko ishobora kugira gute gutuma ntaronka honca uko Bernice biragoye ko kino gihe ashobora kuronka haca tubwizanye ukuri kano kanya Bernice nashobora gusohoka ngo agenda atembere kuko ikintu kicayikurikira n'igiki nico ko abantu mwagiriza kino gihe ubwicanyi you know kano kanya Bernice asohotse ngo agenda avuga ati ngujya wa wundi bariko baragiriza urupfu rwande rwa Miseke urumva kanga bino bintu bifite uburemere nivyo ndiko ndavuga nti ibi ni bintu mwe wese agomba kwinjiramwo akoresheje ubwenge no kuvuga n'abariko baragira ama commentaire n'abariko barinja mu ino dossier interpreta ibiriko biravugwa n'aba ngaba bariko bashamiranye mugabo we ntuvyinjiramo nk'umucamanza no kuvuga iki kano kanya ikintu kihari Satbi sumu artiste asanzwe hano ku butaka bw'u Burundi il est star mu gihe hari umustar yifashishije urubuga rwe rwa Twitter atabaza igipolisi atabaza ubutungane anavuga ko ivyo NELLY NAT avuga yitwaza ko azinanye nande ko ari inshuti ya hafi ya la première dame n'umuri yese wiwe nukuvuga yakomeje n'ibindi yaravuga ati hari kindi kintu gikomeye abantu batagomba gushira ku ruhande ni ikintu kijanye nuko avuga ko batabikoze bazogira gute bazokwihanira Moi, j'ai dit, j'ai une question. Jusque là, je ne vais pas faire ikibazo kimwe. En fait, Satbi nimba yanditse ko NELLY NAT yitwaje iryo zina kugira ngo bavuge ko ari umugore plutôt azinanye na première dame. Maybe jari ikibazo kica kingaruka mu mutwe. None no musi ko Bernice ariko yagize ubwicanyi. Yavuga ko NELLY NAT kintu akunda kuvuga ko afise source. Y'abantu bamuhamagara. Reka no kanya n'ubutungane bugiye gukora. Normalement wewe mu kwandika je kuko numvise iganiro yakoze mu gitondo ku mukubito avuga ngo afise ngurumva ngo iyo yumvise inkuru ngo hariho source nawe ya rudo nkumva arafise groupe ngira y'abantu bamuhamakuru. Basha batangura. Rega hariho ibintu abantu bataramenya. Akazi k'itangazamakuru ndakamaze imyaka irenga 8. Yego. Nukuvuga nimba uko natanguye nkora atari ko ngikora nuko ndiko ndiga. Yego. Wari wese mu vyo ariko arakora agomba kwiga. Gomba kuja ku ishuri. Ukagira ico kwita experience murakavuga ati ibi bintu nimba ndabigiyemwo ni ryari mvuga ibi ni ryari ntavuga ibi. Yego. Nimba CNC ari urwego rukuru rw'igihugu rugenwa na leta. Ujya twara CNC abanome par décret. Présidentiel. Yego. No kuvuga nimba bariko barakurikira kunyamakuru biko ntimwibaze ngo ibintu biriko birabone bariko barabibona. Nimba hari abafunze mu iyo myaka yahera nuko hari amategeko amwamwe yariko ararengwa n'abartiste kanaka. Yego. Nimba hari abamenyesha makuru rimwe na rimwe bishuga sanga barabiyegereje barasoma ingingo bakaraba ati eske uyu muntu bimeze gute kuko nimba utangaje ikintu jewe nta budahangagwa mfise
bwemeza ko nimba ubutungane bunkeneye butampamagara burampamagara ni ukuvuga iki ntitujye mu bishobisho by'ibintu biriko biraba afite ibiriko birabera ku ma social media ni saku ce n'est pas réel ni saku ryari wowe uremeza ko ndanabisigura n'iryara ni saku ikintu ubutungane butaremeza ko ari icyaha aba ari saku ariko urumva waba wambaye ibara nivyo ndiko ndakubwira ni navyo ndiko nerekezamwo nukuvuga kano kana turi mu nsaku nimba wewe ubwawe jewe nejo nyataka numve ko hariho ikintu unsize muri dosiye nzi yuko ishobora kunca gatwe ishobora gutuma nseba mu bantu ishobora gutuma ahantu nciye hose abantu bantunga urutoki ndakwitwarira niko bimeze kano kana nibareke kutumena umutwi nibareke kutwicisha amajambo umwe aja ku Twitter ngo ndakudida c'est quoi ça none Twitter iraza guca urubanza en fait je kibazo nabonye kiri kesa soit ça depuis ou NELLY NAT bari mu makosa bose NELLY NAT je hano mbona hari ikibazo kimwe icambere coco ni muhokonese ko umuntu yapfuye abakuze bo dushaka tubikawusha Miss Erika asize abana bakiri batoya yarakwiye basi kugira basi mwiyumvire ku mwana sinako umuntu yidagadura erega ibi bintu nivyo ndiko ndakubwira ntibabifate minenegwe nico gituma ibintu bifise uburemere ukuvuga iki iyi dosi karamushitse imbere y'ubutungane ivyo si biko ravuga bizozamo Jerazi kintu niyo ariko bimeze jenge niyumvira ko nimba turi abantu je pour le moment ndiko niyumvira nk'umuntu nyene donc dushaka tuve no muri journalisme twinjire mu muntu wewe maybe urujya mwana je ndakubwire aptite moyage je ndibuka ko hari umuntu yigeze kumbwira urabona handi muri ko murakina n'abana j'avais 7 ans 8 ans comme ça uwo muntu araza arambwira terme iyo terme yamvuyemo mfise imyaka ngira 20 nta gihe kinini birahera vraiment mvuyemo kuko icatumye ingumamo numvise ko ari gikomere kandi ryari jambo ritaremereye nko kumva ko mama wanje yoba yakoroye inda ryari terme mbere ko wanashaka isanzwe umuntu wese yo kwiyakira muga kubera ko cangumye mwico gihe byaratumye umutima wanje numva ndi blessé numva nyene nimengo ndi kintu kiri bizarre ntanga kugira ibikomportement nk'ivy'abahungu gushika umunsi natahuye ko ndi mwishusho y'Imana ibaze rero urya mwana kugira igikomere urya mwana yokurana igikomere cyo kumva ko mama wiwe vyagenze ukunuku kubera ko umunsi umwe haje umuntu umwe akandika ku marezo sociaux ngo nyina wiye vyagenze jenjira muri yeso mabitwara mu butungane ntavyandike ku marezo sociaux satubinyene osi nk'ubu nyene NELLY NAT yohura n'ikibazo ku mugoroba benshi batumbera satu ega je nivyo ndiko ndavuga bashobora kuraba satubi bavuga ati okay ibise wavyanditse abantu bakinisha communication abantu bakinisha itangazamakuru tunashimira cyane abafashe decision yuko hari abantu batagomba guhonyoza ikirenge cya hariko harabera ifubwa y'uno muhisi Miss Erika bivanye nuko bari amazi imisi bariko baritwara uko bashatse bakomeretse abasanzwe bakomeretse ku mbuga ngurukana bumenyi ibi bintu by'aba promoters bihaye bamwe mugabo kumva ko kanaka nimba apfuye basigaye barakomeretsa ubusigaye sinzi ko murabona iyo umuntu yagize igikomere hanyuma ukajombamwe kandi kantu urababara do plus nukuvuga iki kintu mugikurikirane mwitonze kuko uko biri kose ntimwibaze ngo ubutungane ngo ntiburiko burategura ibibereye na cyane cyane kuri abacanke bariya bakomeza gucafuza umwuga w'itangazamakuru biyitirira itangazamakuru kandi atarabamenyesha amakuru aho ndava kuri kote aba promoters benshi bakunda kwandika biciye ku mafibi ndetse n'ahandi bareke kubeshwa n'amakommentaire kanaka ngo araje ngo imeze kunuku abo ngabo bariko barakomanta ntibazobaherekeze ejo nimwaja kubazwa ivyo muriko murakora cyo ni kigira kabiri murazi ko muri mwebwe nyene harabahora bantelefona bambwira ati dukeneye utuvugire kwa kanaka turagutumye utuvugire udusabira imbabazi ibintu nk'ivyo igishoboka nzogikora ikidashoboka nzokubwira nti mwironderere kandi ivyo wakoze n'amakosa ikindi gikurikira ibi bintu ndiko ndabivuga ndi mu bantu bajyama banatevye banashima ndiko ndakurikirana biriko biripaza ku ma social media ndi mu bantu ba mbere banasomye banashima Twitter ya Satbi ndi mu bantu ba mbere babonye stati yawo nyama stati ya NELLY NAT ndetse nibindi nukuri ngaruka muri vya turi muri demokrasi
turi muri demokarasi dufite ubwigenge Melchior Ndadaye yarabidukoreye umuganwa atari umuganira Dove rwa gasore yarabidukoreye turikukira ariko uko bigenda kose ifo ko tugira amalimite no kuvuga iki kano kanya nta gukekeranya ko biriko birababaza imiryango yasigaye na cyane cyane kuri Miss Erika kimwe no kuvuga iki jewe jo ni wabona ikintu dufashanye basi biraryoshe gusumba mu gihe ugize uti ndakeneye ubutungane kuri kana kuko wewe unagiye kurondera ubutungane gutanga inzira ati yamara mwohera hajya mwotora solution y'icyahitanye kanaka ati kuko ndafise ivyemeze ibintu mbwivyo ubikora mwibanga kuko kano kanya ubutungane bwahindutse social media bwahindutse YouTube bwahindutse Facebook n'izindi mbuga zitandukanye naco gituma ino dossier ndiko ndavuga nti yamara ibintu byo kwambikana ibara ku ma social media mu bihagarike mwifashisha ubutungane kandi bizofasha ibintu bizogenda neza ça c'est un deux aho ni kuri kote ya NELLY NAT nukuri n'uburenganzira bwawe kuko urafise ivyemezo kandi anavuga ati uko bigenda kose mezo ku mugabo ndabinginze il y a des termes mutagomba gukoresha na cyane muhugira ngo ntidukomeze kubabaza abana yasize ndetse n'umugabo wiwe n'imiryango yiwe rero nukuri pe gera ubutungane ububwira ati jewe yamara nimba yumva ariho byababaje byanse cyane urumva zina murundi wese iminyone agomba kubabazwa n'umuntu atuvuyemwo ya muntu yitavye Imana gusa inzira yaciyemwo niyo ntifuza ahubwo nashaka ino nzira ijanye no kurondera ubutungane kuri Miss Erika kubera avuga ati ntiyahitanywe n'urupfu rusanzwe yarahitanywe rero abangaba bagize uruhara nagire gute nagenda sa gutungane bagire gute babahamagare bababaze uvuga ati yamara turafise amakenga kucyahitanye kanaka bimeze uko nuko gusinda bigisha abacamanza barabizi muga tuzohiza turonka umuco gusumba uyu turiko turahabwa n'abafana canke abakunzi b'umuziki w'u Burundi kuri Satbi ni vyiza ko wegera ubutungane ukitwarira uri kwarambika ibara umukunzi wawe Twitter ni sawa mugabo kano kanya uravye icyaha kiri ku mukunzi wawe kandi ukabunazi neza uwakimwagirije inzira ntiyari kuri Twitter yanayifuse mu nyuma kumburengera akashobora kuba yahanuwe ati yamara bimeze uko nuko nimba yagarukanye inzira ntiyari Twitter inzira yari kugira ati genda mwitwari ukaja kumutaburiza bakamukonvoka bamaze kumukonvoka NELLY NAT aritaba amaze kwitaba ikigira n'igiki baramubaza kubijanye n'amakuru yashikirije na cyane ajanye n'urupfu rwa Miss Erika Bernice aravyemeza cyangwa akabihakana kubiri ko aravugwako no kuvuga iki kano kanya ntidukeneye ko mukomeza kutumena umutwe ntidukeneye ko mukomeza kubabaza umuryango usigwa na Miss Erika ntidukeneye kuguma turiko turabona amajambo wo kuyuguma mukindira ku muvyimba kano kanya abana barababaye rero hagarike mwitura ubutungane mukoresha ubutungane bari kugira ngo bwuzurize wowe wese ariko ararenganywa rero kano kanya je mpamagarira Satbi ndetse n'umukunzi wiwe berekeze mu butungane hama bagire gute bitware NELLY NAT bavuga ko yitwaza izina yitwaza ubu ni yese urumva ivyo ngivyo rero bareke gufata ibintu kuvangatiranya ibintu yamara bare gutwagwa n'ishavu ya ikindi naco hari ico NELLY yagarutse ko naco tugomba gufata minenegwe aravuga ati arazanye izina ry'umutambukanye wa nyene cubahira umukuru w'igihugu muri ino dossier none arabifitiye ivyemezo ibi ngibi ni saku kuko gushika wowe urabizi nka minyone uri kurarengana eske ninda amaze kuja kwitwarira NELLY NAT avuga ati yangiriye nabi yitwaje izina rya nyene cyubahiro ry'umutambukanye nyene cyubahiro gihugu yega nico gituma ndiko ndavuga n'abantu bariko barinjira muri no dossier bayinjiremwo neza jengi yasatupingira afise amasource nimba afise ayo masource si kuri Twitter nico gituma navuze les sources ashobora kuba afise ni mu butungane iki kibazo ubutungane buhari ni naco bahembegwe rega none nimba bahembwa hadutse ikibazo barahuza abafitanye ibibazo hanyuma wagiye n'icyaha gafungwa agahanwa no kuvuga iki rero iyi dossier bayigendemo gahoro umwe wese ko umutonzi avuga ngo narumvise basiga amabwe baruzi bamenye ko umutonzi avuga ngo narumvise oya butungane se kuvugwe butungane n'amavyemezo kavuga ati ibintu bimeze uko nuko rero bareke kutumena umutwe turabisabye turi mundwe turiko turategura gufubana iteka kandi
some over mix igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icumi na kabiri niho hazofubanwa iteka rero muri rusangi ndabinginze ndabasavye mukomeze kugira gutegumana ubumuntu mubeho mufise ubumuntu kare turazi ko aho hambere hagise abantu banabonye ikiziga kirenganye imiduga n'abantu baca bahagarara bakarindira bagahico bahiro rero kino gihe urabona ko umuntu aragira ibibazo ahubwo aho kumuhoza mukamubabaza gusumba rero niyo mpamvu je nukuri ibi ndabivuze nka Edison bice kuri Casual TV mugabo ndabivuze nkanje uko mbona ibintu ariko ni mukomeza bino bintu birashobora kurangira nabi Just Edison ikintu mbona afite mama bavuga ko icimviro cawe kidakura hica abandi ariko wowe kivuga ko ucumva mugabo jewe ikosa nanje ndiko ndabona niryo nyene niryo kwataka umuntu vraiment yapfuye jewe sinase ko hariho ivyemeza ko byo byaranabaye kuko on sait jamais on sait pas twiko turaharega navyo twe tuzi turabacama urumva twe nari byo tuzi usanga nivyo bintu hari ivyo twe navyo tuzi nimba ari ivyo mwako vyo bavyo tuguma muri conditionnel le respect le respect cyambere cyo umuntu yapfuye ica kabiri c'abantu basigaye kuko nimba abantu bababaye bari kuri enterrement urabatari baza amakuru ibintu bibiri bishobora kuba mu gihe ubutungane butukwentervena hakiri kare ikintu ca mbere nuko Bell Nice ashobora kugira ibibazo kubw'inkuru yashikirijwe nande na Nelly Nat ni nuko Nelly Nat ashobora kugira ibibazo kubw'inkuru yashikirijwe nande na Satbi wenyene yishikirije Satbi yatangaje avuga yuko Nelly Nat ategerezwa gukubitwa erega nico ndiko ndavuga ati ibintu bifata imbere turakudida budakoze turakudida sinzi wasomye Twitter neza nayisomye harimo ikintu kijanye no kwihanira yavuze atagakoni karika urumva harimo ikintu kijanye no kwihanira kandi yabirepesa incuro zibiri muri Twitter zibiri yego nico gituma ndiko ndavuga nti ibi bintu ntimubifate minenego Nelly Nat kano kanya nyene arashobora kugira ibibaza kubiswe bivuye kuki bivuye ku bakunzi ba Satbi ku bakunzi ba Bell Nice ndavuga ku bijanye mu buryo bw'umuziki ibintu industrial music au niveau mondial irimwe amashetani abantu benshi nimba batavyo bazi bari tugira verite irimwe amashetani ku buryo bw'uko umufana yihebeye artiste no kwiyahura yiyahura ariko mu biteramo bikomakomeye aho hanze y'igihugu siri tuzaburayi haza n'imiduga ruse habani iyo habaye ibiteramo bagira ati araza kubona umu artiste akunda hanyuma agira gute aje muri koma twama tubabona baba bapfuye n'abakozi b'imipira cyo gituma kino gihe harashobora kuza abakunzi ba Satbi abakunzi ba Bell Nice bakata kande Nelly Nat kandi akagira ibibazo biturutse none nindaza guhanwa uwo mwanya bifashisha Twitter ya Satbi niwe yahamagariye abantu kugira gute kwataka Nelly Nat ariko azoba yagize ikibazo ni hahandi ho umuntu yama yihotwa yego barashobora kubipfa mbere yerega ndiko ndavuga ibintu bishobora gushika mu kanya ubutungane butentervene yego ndiko ndavuga nanje ndiko ndavuga ati ni hahandi umuntu akwiye gucungana n'akarimi kiwe si je peux dire ça kuko bon umva Satbi barashobora kugira ikibazo na Nelly Nat arashobora kugira ikibazo mugabo bizaba bipfuye kuki erega mw'uwo mwanya ubutungane kigwayo niko bimeze automatique yerega hariho ibintu abantu bataramenya sinzi kumaze kuja mu butungane ngo urabukunda ibintu bigenda mana ntona sinkanajeyo niko oya ukirikiyemwa muntu hari twese turaba membre d'abord burupfu bo gufungwa bivyo bintu byo ibibazo byose duhora ko kwisi ndiko ndakubwiye ugihema impemu z'abazima waruzi ko abafunzwe bose hagiye batazira ivyaha bakoze la majorité harimo n'abari wanashima bakiriko bariwa ko matohoza bazira ubusa nabandi bazira ivya twituma nakubwiye nti kano kanyishora kumva je ndi hane je ndadodoberejwe Edison genda ni nkuko nk'akarorero ibingibi Nelly yashikirije Bell Nice agiye gusigura hanyuma bagatanga n'ivyemezo tukaza gusanga atari ivyo kuko nta muntu ashobora gukonfirma atari ubutungane bwo nyene buza kwinjira mu ntuze mu mizi yino dossier no kuvuga iki kano kanya ndiko ndakubwira Nelly Nat agira ikibazo ijya Twitter kihari Satbi arahamagagwa kandi ahamagawe arabazwa ati raba ibi wanditse byuko Nelly Nat yo kubitwa yagize ibibazo yakubiswe amatohoza ya mbere aza guhera kwande kuri Satbi no kuvuga Bell Nice nawe twese Bell Nice nawe kano kanya arashobora kugira ibibazo deja ari mu bibazo ari muri byo vrai niko bimeze uje nazi ntazi Bell Nice ashaka kubabajwe n'ibintu bibiri icambere yabuze umugenzi wiwe bava ko kandi yagirizwa ko ari we yamwitaye yagirizwa ko ari we yamwitaye none nko mu byo bintu biguhaniye kandi cyo ndiko ndakubwira nti kugira ngo bihere
sorry urumva kugira ngo bihere ikintu kihari la famille Satbi yerekeza mu butungane kugira ngo ubutungane bweze Bernice canke bumwagiriza icyaha nivyo wamugane kandi ibintu Niko bimeze. yanditse nivyo yavuga ati ntihakora ubutungane niba rero none buno butungane yitwariwe nande nico koza fatira girambaze ne Satbi yereka ibintu mutaramenya Satbi Eh. je igituma abantu ofete turamba afise ikibazo ikibazo afise n'ikintu icyo None ga Satbi. ndakwishura buke buke je ndafise ikibazo Satbi je mbabare ndamubaza ibibazo nabikiganye sivyo yavuze ko Nerina ofete witaye mu rudubi witaye mu ntuze kuko hari ubutungane nimba uzi ko Bernice ivyo iyo dossier atakintu na kimwe yagigwa kuri iyo dossier wayi kubera iki wamugani nyine waje kwitwita ni mu butungane jama butungane Yeah. kandi ubutungane rero butungane kandi bwa bose. baramuhamagara ko Rero, turanzi niho tuzonamenya ivyo wavuze ngo yitwaza ko ari umunyese wa kanaka amadosiye adakwiye kuba avangirana muri social media ikibazo gito Twubahane, cyane nivyo ni ikibazo vyiza. gito Ego. cyane ni ikibazo je ndenganijwe nditubutungane muga Nelly eski arahamagagwa yitwariwe nande nico gituma ndiko ndavuga ati Satbi Satbi yarakwiye kuja mu butungane niko bimeze kuko ubutungane nibuza kwiyadukiza baravuga bati okay hari umuntu akeneye ubutungane kwa ni nkuko nimba uno Nelly Nat akeneye ubutungane kuri ntuze kuri Miss Erika agenda muto aravuga ati yamara je ndakeneye ubutungane kuri uno muntu yagiye ibintu bimeze uku nuko hanyuma ubutungane bukavyinjiramwe Sate nawe ati ndetse wanashima Bernice ega Sate ega Satbi hitwara Bernice uko ararenze imyaka 18 kano kanya niwe yabaye nde niwe yabaye atake hajya mu isanzwe bige Satbi yavyinjemwe nivyo mugabo Satbi ariko avugira umukunzi wiwe ariko Bernice isumwana arakuze arenganijwe aragira gute arashobora kuza gusaba ubutungane arafise karanga muntu ego no musi ntavuze etarimwo maybe ashobora kuba yamuvuye ko ari umugabo erega ni naco yavuze Nelly Nat ati we narigeze mvuga izina ryawe yabivuze we kutemera ko bino bintu bishobora kurandagata wewe kuri kuravyinjiramwo narigeze mvuga izina ryawe Bernice ko wenyene ubwiwe ndiko ndatunga gatoki kuki ataja kunyitwarira oya kano kanya ni dossier itandukanye n'izindi dossier zose uzi kuri Bernice ntongo na Satbi na nyine yayatatse kwera yavuze ngo hariho ibintu urumva yariko avuga ko bagize ubujyajya urumva Empire Avenue n'imbirongo na Satbi hama tukaba tuzi ko Bernice ari umukunzi wa Satbi yatwaye kuvugira umugore we canke Empire Avenue yarayifise Empire Avenue ifise userukira imbere y'amategeko ifise big manager yitwa Kent P nukuvuga Satbi bari mu ba artiste batwarirwa muri inde muri Empire Avenue kano kanya Kent P wacagira gute Empire yabaye atake mugabe no Empire Miss Erika ntaza kugarukamwe kuko yari yaramaze kuvayo nukuvuga Empire Avenue yari yaramaze kuvayo kuko gushika ubu yari ifise Best Life Music kano kanya yogira ikibazo ntabwo ikibazo cyo baziwa muri inde muri Empire Avenue kuko yaravuyeyo Miss Erika yari yaravuyeyo ntabwo ikibazo cyo kigaruka hehe muri Empire Avenue kano kanya Empire Avenue tuyizi ku artiste babiri ni Satbi na Bernice only nabo bonyene kuko na Benturo yaramaze kuvayo nukuvuga nabo bonyene rero ibibazo vya Empire Avenue biza kwigu kwavyo hanyuma ikibazo cha kijanye na Miss Erika ibinyene bariko baragira Bernice nanuze biriko biragira mugabo kino gihe kugira ngo kino case irangire kugira ngo kino kibazo kirangire nicuko Bernice wenye nubwiwe yitwarira nde yitwarira Miss yitwara ntuze nani plito yitwara Nelly Nat kuko niyaguma arekeranye bino biza kugaragaza ko ivyo ariko arashikiriza Nelly Nat ari vyo nico kibazo kihari buri yuri kuranyagiriza ibintu hanyuma siniregure kuko birakenewe ko Bernice yiregura mu kwiregura mugasinkene ngo yiregure kuri social media yitwarira avuga ko ariko aramurenganya kandi no dossier mignone ndakurahiye nta mwanya munini izomara izo birangiye nukuvuga kandi ejo mu gitondo bikaba biraheze mugabo ni byiza ko tuza turamenya amajambo tuvuze ko atava ku ma social media uza ukanukaza kurangira gute biza kurangira ubutungane bugize enquête za guhera he era mu nzu
ni ukuvuga baza guhera ku mukozi umukozi yakorera umuhisi baza gusubira abo babana mu nzu baje no mu babanyi hama bamenye ati yagwaye ryari no ku bitaro hajya yapfiriye Jerenda guteye n'inkuru iza kuba dosiye iza guca iyo enquête iraza uko nyene kandi rero rya munsi imisi yari kafa naciye norira taxi rero ndiko nari mbabaye mfise umubabaro uyu mutaximena ntwashambwira ngo cyo ngo ndababaye ngo misi yari ngo nta misi yari heze ndamutwaye rero nkibazana n'imisi yari karagwaye yagize ikibazo iki donc kubera ko uwo mutaximene yambwiye ngo je nyine ngo namwideporeje ngo rafuwa passe ngo ndamudepoza muhira ngo narabona ko afise amagara make ngo narabona ko ari umuntu ngo aremvye ngo nyine ngo narabona ko ari umuntu agwaye n'abantu b'Imana nukuri rest in peace to Meserika iyo ndiko ndagaruka ku kintu cy'umuntu nukuri turahojeje umuryango waho ndabisabira imbabazi turasabye imbabazi umuryango wiwe ni just gusa gutanga intumbero je gituma nsabye imbabazi ni kubera ko umuryango wiwe utarisonse kumva ibinye après y'urupfu rwiwe ariko turagomba mugabo bose turiko turekerisa kuri defense y'umuryango w'umuhisi bareke ku blessa mort nukuri turabahojeje nimwabona ibi bintu vy'ama social media muzobona ko ari ibintu vy'uburofa ibintu nyene vyinshi kandi twemwe tutuye agaciro nico gituma baza banavuga ati babandi rero je nibaza ko n'abantu babiri Jeffrey Mabamba baje agipfa urabona ko Miss yariko yafitiye utuguvu duke kuva kera yarafise imbaga ntoya sinzi ko ayibonye je n'umuntu ntigeze mbona vyibushe n'umuntu ntigeze rero ku buryo ntumwagiza ngo icamwishe niki cyamuhitanye kiza abaganga kiza abaganga inshuti yacu yavuze ngo yahitanywe ngo sha mukadababwira Boga nimba uri kuravyara. Oya, peu importe. En plus ukaba kuvyarira mu gihugu kitari ciwawe. Ukaba ufise umuryango. Ejo ntushobora kubuza hore. Nokuri. Igituma mvuze ati kiza abaganga. Je ne suis pas contre 100% ibiriko biravugwa. Oya. Je ne suis pas pour 100% ibiriko biravugwa. Niko ndakubwira n'abatsinze baja mu mucishe misiyeri bakavuga ko yishwe n'ingwariye. Nivyo ndiko ndakubwira ni kano kanya. Dukeneye ibintu niyo byaja mu butungane biranoroshye cyane ni yagize gute yarangirije mu bitaro no kuvuga abaganga afise ubuhinga ni directeur maho nyene barasohora ibipapuro bivuga ati yahitanywe niki kandi ni bisanzwe hanyuma izo ni enquête zo ziriko ziraba kubijanye niki kubijanye n'ivyanditswe mu butungane nabwo bwinjire urabe neza uko bimeze numva ino dossier minyone nkundira tuyikrotirire nga hanyuma bisigaye je ndayikrotira ngira nti sorry mugabo abantu bariko barakomeza bino bintu barakomeza kwinjira mu bintu bitaja ntibize bikomeza kuhungabanya imitima y'imiryango basize mu bihagarike turabasavye kugira ngo bigende neza minyone iyindi nkuru canke indi analyse twojako ni analyse ijanye n'ivyabaye ku munsi guhera ku munsi wa gatanu nyene ku wa kane ku wa gatanu indirimbo ya Dramati yari yavuye kuri social media ariko nza kuronka amakuru yimbitse ibyino ndirimbo n'abarabaye musesango disha oya niko kazi myaka simike kandi gusa ikintu nzira no gutwarira hejira ikintu mba ntatohoje no kuvuga ndinjira nkavuga nikimeze uku twanabonye ama conversation yabaye hagati ya Dramati n'uwo bariko baraganira nako ko kuri 220 nasivye n'umuntu ngo ni Bose oya ibintu byarakomeye ibintu byari bikomeye rero kino gihe ni naco kintu nofata ko kubaha muri industry ya music y'u Burundi nico kizotuma umuziki ukomeza kwa avance yego Trace Music Award ubuherutse berenga i Kigali nta murundi numwe yabaye nomine vyavuye kuki vyavuye kuko gushika ubu tutaramenya ibyo turiko turakora nimba mfise new song imwe canke zibiri nkumva ko kano kanya abankurira bimeze ukunuku hanyuma nkabahonyora bwakano nkirenganira birarangira ningoga umufana ntakinishwa rero ikintu kihari n'igiki nicuko tugomba kubahana wanashima n'ukuze reka duce gato kuri Bifese na Dramati ivyabaye nibaza ko muvyibuka havuzwe vyinshi niko natwe tumvise vyinshi dufise vyinshi inbox ariko kano kanya niba ko tumaze imisi turiko turabaza abasesanguzi tumaze ko turabaza abahinga
na cyane cyane ibijyanye no gukora indirimbo baratubwiye ko umuproducer ataburenganzira afite bwo gufuta indirimbo yamaze gushikamo amajwi abantu barenze umwe no kuvuga bamaze kuba babiri je na Minyoni tugiye muri studio hanyuma tugakora indirimbo ni yanje mugawe naguhamagaye ndagutesheje umwanya ni projet bati okino ndirimbo nkeneye kwishiramwe amajwi mu nyuma wagiye nta droit nimwe mfise yo kubwira umuproducer futa amajwi ya Minyoni kubera ntakunze ibirimwe mugaje novise amatwa nsumira na sinzi ko ari ibyo mbona higaniro naravye Dramati yakoze kuri Buja FM yaravuze ati yaranavyisiguriye ba Mipro aravuga ati jewe indirimbo yanje ati mu nyuma nagiye kubona ko ivyo naririmbye maybe bitajanye n'ibyo Bface yari ntuvuga ngo mu nyuma maybe bakiriko bararikodinga igari ibintu minyo nka gucire mu ijambo abantu batumva je ndaguhamagaye wamagaye nk'ubu dufate ko tuyakorana ikiganiro yego ninavaha cameraman aya majwi yawe ndayafuta agaca afutwa nagiye ejo eske no mpagaje nsubira kugaruka ntusubiza kugaruka mugabo wowe urambarira ati kubw'impamvu kanaka problème technique ndashobora gufuta ino emission muyiheba yose nukuvuga emission cameraman arayaniye kubera ivyo nashikirije d'abord bitubaka cyangwa ivyo washikije bitubaka mugana naza gufata ngo amadu yanje yakure maze eske babimeze gute ivyo bintu icyo ni kimwe kigira kabiri ni cyuko nimba hari bigomba guhindurwa mu ndirimbo cyangwa mu kiganiro ifo mapele uramamagara telefone ngo yarahamagawe Bface that play ama conversation amwe yasirikiye ijya nino nimba warakurikiranye je nabonye somera message avuga ko Bface avuga ko indirimbo yagiye kumenya ivyayo bariko baraganira bari ku indi topic avuga ati je nari Australia hanyuma ndagira gute ndamwandikira Dramati ndamwandikiye turiko turaganira cyamwe ngwerega burya ndirimbo y'amajwi yatwara yafuze nuko turaganira just bisanzwe mwe nafite woti byagenze gute ibana kubera ibi nibi nibisiguro nyinshi hanyuma biza kurangira mugana audio yarunkiye abandi Dramati agiye hanze nico kibazo zino audio za gusanga hari ibindi bintu byinshi bapfa imbere yaho be nawe mugani nkuko mu nyuma kandi kibazo higaruka kuba ibingibi twoba twarapfuye abakobwa ibingibi twoba twaragize ibintu abandi bakobwa n'ibigwanirwa ibingibi bimeze ukuntu se kwasa umuziki uri kuja hehe mugabo ufata igihe je Edison je mpagarara kuri kote zose Bface kubera ashavuye birampe birumvikana kuko wa mugari nibo tari bavyumvikanye mugabo iyo umuntu ariko ari defender nawe nka Dramati muri bose nta numwe tunavuga okay ja ku muntu nze d'abord nta numwe turi n'abafana ja ku producteur basi nta numwe ndi n'umufana wiwe ja ku producteur yakoze indirimbo warumvirije ikiganiro yakoze naracumvirije yavuze ngo ntimacinga mugabo igihe ibintu tuvugishije wajyamaje ngo ntijari bijanye Joel yavuze iratwenze Joel yirekera ingwano z'abantu babiri urumva kuko ibintu by'abantu babiri Minyoni reka nakubwire ikintu ngira mvuge nakivuye kuri radio untungi je ukuntu meze aba artiste barabizi mbayeho afite ntangi nkuru kwiri mbayeho nanaliza ikintu ko kiri muri abo artiste nivyo harababaye abafana bacu mu biganiro byacu dukoresha hari nabo kino gihe mu nyuma bakoze indirimbo ziyo twabaye intuzeye kano kanya nimba turiko dukorera music nimba mva muhira umugore cyangwa abo twahoze tubana je no sepa ntaraja muri ibi byo kurongora cyane kine uravyumva nyene ukuntu bimeze nkavuga ngiye ku kazi gukorera ineza y'umuziki w'u Burundi ngumva ko mu artiste amaze 20 ans amaze 30 muri game cyangwa muri industrial music y'u Burundi kubera haje kanaka yakuze yogera kuri we aha mumbabare kuri kino kintu umva araje yakuze ari umufana wiwe amwumviriza Dramati sindiko ndavuga Dramati ndiko mvuga muri rusangi nawe ndaza kumugarukako ndamugarukako kuko jewe ukuntu meze nivukira ukuri nkirenganira ejo ndaguhamagaye mu ganiro ngo dukore utaje nkora analyse nkigira
niko nkora no mu radio jewe Yego. je emission simakuze mu kiganiro oya utaje amakuru ndayafite ndasigatura ngugura umurongo wa telefone abafana bakakura amatugatera inkuru ibintu bikagenda neza kuri TV online Casual TV ukuntu bimeze ndaguhamagara ngo dukore emission kugira ngo usigure bino bintu utaje kubitanalize nkigira kandi bikagenda neza no kuvuga iki sinzopfa nemeye no munsi warimwe umu artiste avutse ejo kugira ngo anyumvishe ko kanaka kino givya ariko ari mbatari vyo kandi yakoze ibintu bikomeye cyane muri kahise kugira ngo music ibe music. Ivyo ni ibintu tudashobora kwemera na gato. Harageze nimba atararenganira ko tugwanira agateka kaba legend. Aba legend ndavuga aba artiste batunye umuziki w'umuziki. Wewe urazi minyone. Je natangiye kwinjira mu radio ibi vya YouTube byande bitaraza. Urazi umu artiste atonda na sedigize ikibazo mu nzira iganura ikaba kirasivye. Wewe urazi umu artiste atonda mu radio avuga ati kano kanya ntegerezwa kuja gusirikira igisagara cyose nzunguruka n'amaguru agiye kugira gute ashikana y'indirimbo uri muri technique agatora indirimbo agashira mu ntuze imashini igize virus indirimbo ikabirapfuye. Wewe urazi umu artiste nibuka dukorera ibiteramo za Saga Plage tuvanga tuja za Saga tugataha n'amaguru kwa twabuza amafaranga y'intuze ya bisi apana bisi gusa afite ntako twataha nukuvuga aba artiste baragwaniye agateka ku muziki w'u Burundi kano kanya ntihageze ko umu artiste cyangwa umu producteur atanguye music ejo yiyadukiza ngo ivyo nakari kwa niba ni macingana n'ivyo umwana wejo arakuziye it's okay birumvikana ko style Bface aririmbamwo idahuye ni ya dramatic naco bitwaye ariko mugiye muri R&B nuko ugira ngo cyane muri studio ndirimbo mwabona ko bijyanye none wamurondereye iki dramatic nico ndiko ndavuga nukuvuga iki nta mwana zozeja nyumvisha ko kana kadashoboye muri kahise twahora turirimba ko ashoboye ngo ndavyemere ega shobora ko ari umwana mugabo erega arashoboye mugabo ntashobora kuza kunyumvisha ko Bface adashoboye ntashobora kuza kunyumvisha ko Satuba adashoboye ntashobora kunyumvisha ko nashoboye mu ndirimbo yiwe nashoboye mu ndirimbo yiwe kano kanya abana bakino gihe bihaye kumva ko aribo bagira bo kipetel kandi notere hari abandi ba artiste bagize gute bafashe uracho bitumushike wewe umushike uracho bitumushike wewe no singiko ndavuga dramatic muri rusangi les enfants new generation muri game cyangwa industry ya music y'u Burundi kino gihe nagenda bakuri inkoni ku gishitsi kore neza kugira ngo bikunde ko muramba mu kazi kanyu ku muziki nico gituma aba artiste kino gihe umara imyaka 2 agihagaze mu muziki ni bibazo niko ndabivuga bavyumve bumve ko kutaramba muziki kwabo nuko nko gutangura kwigira bangangari barajifanya batu batari bararenze nakoze indirimbo kano kanya mamagagwa n'abakobwa 5 birakwiye nabaye hit 5 guza nani naros 5 bonyene birakwiye kugira ngo atangure kutitaba telefone mumenyesha makuru Jesus is Lord kano kanya umu artiste akicaruka aronse 5 million akaronka akadu agenda karata ama PS mwibarabara acatangura kumva ko Edison nimba tonda kuri bisi ibikunda ko ashobora kunkoresha ikiganiro yamburuguni ya Simbi oya Simbizi ahagaze neza ameze neza aritunze kandi nyahugira Imana Simbizi wikomerere ukazi kawe bavuze sangura ngoragize ikiniki shasi uvuga ikirero jengira muhire aba bana ko atamusi warimwe nzopfa ndabemere ko igitugu kizokura ngo gisumbi zose nahazoba yahagaritse umuziki mwubahire ivyo yakoze muri kahise ubahira umu artiste ivyo yakoze tureke no mu artiste mu buzima bwa misi yose ubahira ukuruta ico yamariye industry canke domaine urimwo ureke kuca wumva ko nimba kano kanya wewe nimba ho rudandaza itomate zikana kuborerako hanyuma ujyaje gucereka iruhande yabonye ko iyo soko wayitanguye ejo akagira Imana bakiriya bahagira gute bakagura ntuzoshiza gusuzugura ujya atari kwaragurisha siko bimeze ahubwo mugira ati mama canke papa aha hantu uriko radandariza icyo kurabona jingi impamvu ndiko ndadandaza nuko nakoreje ino strategy bimeze uko nuko muri yantu mbere ugira gute yo guhanahana ivyiyumviro ibintu bikagenda neza rero kano kanya ndasubiyemwo kandi nzoguma ndabisubiramwo nta mwana kicaruka mu muziki nzopfa mpaye umwanya wo kugira gute wo guhonyora ku gakanu abagabo aba bagabo cyangwa aba bagore baraye amajoro bakoze ibishoboka byose kugira ngo umuziki w'umuziki
kora uteye intambwe avec strategie uri kurakoresha wavanshije it's okay muga ntuhindukire inyuma umbwire ngo kanaka ivyo ariko arakora sivyo jivyo ndiko ndakora nivyo ivyawe nivyo vyawe nyene ni nguko ni vya minyoni vyiwe nyene apana jivyi wanje ngo biteza kumacingana n'ivyi wawe ku nguvu hanyuma ngo wewe rero kumanze kugira gute umaze kubona ko wasohotse igihugu wagihana hariya rero utarasoka igihugu ngo nta jambo afise muri industry impossible rero no kuvuga iki kano kanya mwabane mukora umuziki mwiza ibikorwa vyivugire ikindi amazina y'aba new generation amaze imyaka 5 mu muziki bagihagaze neza imyaka 5 ntabo ndabona batanguranye umuvuduko hanyuma birarangira nukuvuga umufana ntamenye gwa minyoni reka tubasezere bavyumvise je impanuro ndabahamwe sha minyoni je bazi gituma je ntababaye je abantu babiri bose yaba Dramati yaba Big Face abantu babiri bose daye nta numwe mfana tukiraho nyene nta numwe mfana uko ataye impanuro menyo je ngira nazi impanuro je vendredi vyabaye vendredi kugira indirimbo ifutwa abantu bari batangiye kuvuga yuko indirimbo yafutswe nande na Big Face Mugaje Dramati yaravuze ati ivyo bintu vyatumwe n'abantu bari jaru bo mu Burundi kandi ntituzi uwo yavuze rero Edison yahoze afise nk'umuntu afite amakuru menshi ariko guys ibi bintu aba bantu babiri je kintu babwira kese swa Big Face u Dramati mwese murakuze ivyo bintu byo gufuta ukobwa twa 200 nibapfuye abakobwa ivyo kuza kutubwira ngo nibapfuye abakobwa minyoni jeje ntavyonzi ikindi Dramati avuga ko ujya mona wari ujyanye pewa amashurwe yikagode ende ujya mukobwa bapfuye ikindi naco ikindi caguhereza ko canyuma hari ukungene Dramati vraiment yisiguye avuga ko Big Face gihagena muri Australia umva nta numwe azamakuru yimbita ofete we nimba warumvije Big Face sizi vyakubwiye nimba warumvije Dramati bose mwose afite kote zose mfise amakuru yabo si Big Face ararengeye gufa abakobwa ndakubwira rero Dramati kukiganiro yakoze kuri Hit Top TV yavuze ati nurimi gunga rukamwifyufyu yavuze ati akavuga ivyo yavuze ati mumpuze na Big Face live inbox kandi hari mishamirano sawa rero nimba tudashoboye kubahuza tubireke bihere iga nivyo ndiko ndakubwira minyone kano kanya umujournaliste je nemera uzumuronde je ndi kuri deux côtés Dramati nzi kumurondera maintes fois Dramati natangaza amakuru yitaba bake cyane none kuri Bujahid niko nakubwira yitaba bake cyane nukuvuga afete oya bo just gusa nyene mudutunge mumbabarire murazi ko mu bijanye n'amategeko y'intuze y'umwuga nitugara ku bindi binyamakuru cyane bivanye nuko buri kinyamakuru gifise ligne editorial yaco ukuntu gikora nayo mpamvu kano kanya ntanashima cyane kuvuga ngo nakaciya minyo naragatishamwo ariko ntacyo bitwaye mugabo ni just gusa kugira gute kuvuga ko neza na neza ivyo muba muri ko murapfa fibikogwa mufakazi sishigikiye ko kano kanya abana bakicaruka na cyane muri industry music y'u Burundi bagira gute bahangara bakuru babo ngo ntacyo bamaze kino gihe kandi barakimaze ico ni kimwe ya ikigira kabiri sinashigikiye ko kandi n'abarigendi bagira gute bakandamiza abana bakicaruka ahubwo ni abico no kwita one love mukorere hamwe kugira ngo ejo canke hirya yejo dukomeze kugwanira igihugu biciye muri kino gisata mugabo ico mvuga ni giki ni cuko niba ko twabanira kino gihugu kugira ngo tube nomine muri ano mahiganwa international ndiko ndavuga tutako turagaragara ubutanzo bigaruka ko kubera hari ni ibindi ndiko ndagira ikindi kiba ndiko ndagaruka ko nashimye vya Trust Music Award gico gihe barandondeye aba Kenya mu nyuma mugabo hari ibibazo byinshi bambagije ariko impamvu batadusizemo zo bigaruka ko mu nyuma muga tutariko turakorera hamwe tutariko turarwana urugamba biragoye muzosigana na minyoni bakuzi bakazaho TV twebwe je Edison yahoze turabantu bakunda gutanga impanuro rero abumvise impanuro Imana ibaho umugisha Imana ibane namwe twako tuvugana ibintu
ndanyotewe sawa tugiye kunywa rero tubashimira hajya ko hasi. Hajya hasi. turi hejuru irera arabikora ni directeur ibyo twavuze juste gutanga impanuro ni muri rwa rukundo nyene ntimuzoje gusha uduparti tumwe ngo muvuge ngo urumva ngo ibi n'ibi oya ni mu kinyamahoro bye bye